Ikoranye ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Data w'umwijuru turakuminaza kuko uri Imana urema kandi ugatanga ubuzima. Mu gutanga ubuzima watanze umwana wa Yesu Kristo, mwaka kanya tuba muri nahasa kuko umusabyi wari wahaye ubuzima
umubyeyi wacu sokuru wacu ariwe Gerard. Mukama Yesu turakurinahaje muri iki kibanza. Iki kibanza benshi baragicamo ariko ntibagicamo mu buryo bumwe, nico gituma duhamagara amaraso yawe y'igiciro ntangere atwikire ndetse abari ngaha aduha ingomezi kugira ngo by'ukuri oye kurira ahubwo tuninahase kuko twarose umuvugizi sokuru wacu agiye kutuvugira mu ijuru. Amaraso meza y'igiciro ntangere turayahamagaye mwa kino kibanza kugira ngo ntihagire n'inzitizi na zimwe zikurikira sokuru wacu yagiye yaramaze gushika. Turemeza mwami Yesu ko wavuze uti uwo wese azonyemera nanje nzomwemera imbere ya data. Turemera ko sokuru wacu Gerard yakwemeye, umuryango arawemeza, abavyeyi arabemeza, ibibondo yabirereye imbere yawe. Nico gituma natwe turi ngaha dukenguruka. Yesu turagukengurukiye cyane, turagukengurukiye cyane ku ngabire y'umuvyeyi wari watugabiye ukaba wongeye kumwakira. Turaninahaje ubukuru n'ububasha bwawe ko wamwiyegereje, tukizera ko inema n'ingabire zo kuvyakira ugiye kuzituroza. Tukaba dusabye mutima mweranda abane natwe, umuvyeyi Bikira Mariya naduherekeze iyo tugiye kuja hose, abane natwe. Turakwambaza
ahorane umukama yongere ahorane nawe. bavuke dusaba mu nkuru nziza ya Yezu Kristu wenyine yibwiriye abiwe ati nimunyegere mwebwe mwese muremerewe nanje nzobaruhurira. mu mutima no tuzanye tuje kwiganira Imana ibituremereye byose muri kino gihe twabuze abavukanyi bacu abavyeyi bacu. dusabe mukamanye n'ubuzima abasavyi bawe Gerard na Leoporo baravuye kuri iyi si bahorako badusigaranye amaganya. dufashe tuze twame twibukana umwizero uko natwibukura dutegurira ubuzima buzokwamaho mu bwami bwawe. tubigusabishije Yezu Kristu umukama wacu. umukama w'umuco w'abashengeye amahoro n'ababera urumuri muri inzira y'amahoro batanguye ku izina rya Data na Mwana na Mutima Mweranda.
kubw'izuka ribereye kuntabare abasabyi bawe Gerard Beganiye na Leopoldo Ndiame bakukiye muri Kristo babone kunezezwa n'izuka bakesha umukama tubisabije Yesu Kristo umwami wacu. Isoma mwibara umutumwa Pawulo yandikiye Abaromani. Nshuti zanje, nta n'umwe muri twebwe ariho ngo yihungane ubuzima, kandi nta n'umwe apfa kuvugwa wenyine. Iyo turiho, ubuzima bwacu ni ubw'Imana. Nitwapfa naho dupfira umukama. None rero tubaho canke dupfa turaba umukama. Igituma nuko Kristo yapfuye akisubiza muzima kugira ngo abe umukama w'abapfuye n'uw'abazima. Tuzoreka twese imbere y'intare y'Imana, kuko handitswe ngo nk'uko niho niko umukama avuze, ibipfukamiro byose bizokubitirwa jewe, kandi ururimi rwose ruzoshemeza Imana. Nuko rero umwe wese muri twebwe azokwibagizwa n'Imana ibyo yakoze. Iri ni ijambo ry'Imana. Muri Yesu yababwiye abanyamutima ati abo datamaye bose bazongera byongeye unyegerewe wese sizoguta hanze, kuko nawe mw'ijuru nkore icyo nishakiye, navuye mu gukora icyo wantumye ashaka, nuko ntugira ko ntahagaze mu bo yabaye bose. Ndabasore nkamuga umunsi w'imperuka, kuko icyo data ashaka ari uko ubona umwana akamwemera yomuzi bamudahera, nanjye nyine azomuzura mu munsi w'imperuka. Nidushemeze inkuru nziza ya Yesu Kristo. Bavukaniye umusisi w'amajambo menshi, none ivyo bituma baje gusaba umuryango yavuze, umukama abiyereshereze, abahe kwakira urupfu tuzi yuko bavuga twese kandi agazira, umuntu asubira kuziza twahererewe kuri iyo mana yo twese duhagarira iyo nzira, hanyuma turereshe tuvuga tuti iyi ni nzira, iyi ni ahageze umukama. Abahamagara nabo abahe akanyamuneza n'icyo abona bakwiye mu buzima bwacu bw'umunsi. Rero tugatureresha, none twumvise yuko umukama atwarire ashirika mutagatifu ati twese tuzobwirizwa gupfa, kandi tuba canke gupfa turahuka. Ati kandi umunsi w'isi azoduha ibikwiranye n'ivyo twakoze. Rero bavukanye ubuzima bwacu bwo muri munsi tumenye yuko atari iwacu, tuba tubwiriza kumenya ko tubayeho nk'umukama, ariho duha abatiza ubuzima, ariho duha ubuzima,
none tubwiriza kugerageza gukora tuvuga tuti icyo nkoze ndagikorera umugabo naho n'abandi ko ndaribuka ndi mu kazi kabashize ntabwo umugabo byose by'umugabo ibyo tubimenyereye kandi tukaba tuzirinda kuko ubuzima bwa bisiza no mu bibazo ati ndi nko mu twaje si utwara ni utw'umugabo akora ibyo ukore ushobora kuba kuri ino si ushobora gutunga umubiri maze utibagire umutima nibwo buzima maze tubikora ko bigaheza bikadufasha bigafasha n'abandi bigaheza bakaba birambye bakavuga ati nabanje arageze kugororoka ingo baragerageje gukora ibyo namushinze ntakutagize none uramuhe nanaje agahinda k'ibyo wakoze ngicyo icashyikiye abafurere bacu baragerageje kubaho ubuzima bwabo nk'uko tubyuse mu nkuru nziza kandi babayeho ari abakristo bemera Yesu bari barabatijwe barabona amasakaramentu yose icyo ni cyerekana yuko bari bavuze bati turegukiye Kristo nawe Yesu atubarira ati araturebesheje inkuru nziza ati unyene azokora ubuzima budahera azongera akabiriye kuko icyo data bifuza ni uko abamubonye bakamwemera baheza bakabona ubuzima budahera ntazuba rwose w'imperuka n'icyo natwe tuba twiyumviye iti ko twemera Kristo tukagerageza kumukora uko dushobora kose azotuzura azoturosa akanyamuneza kadahera icyo bigatuma umuntu agumana akanyamuneza aguma agerageza kwiyegereza ubonye n'ubuzima ari mu Kristo kuko atari tutari kwa Kristo nta buzima tuba dufise nta handi hari ubuzima atari kwa Yesu ubundi wese ukaba uca mu zindi nzira izo nzira zose zishira noneho abavukanye bacu bari babereye Kristo noneho mukama abakiriye abahereye inzira twegereye avuga ati unyine wese zo mu buzima budahera ntarabakora bari bafise kuri ino si aho byababonye akabacamo kubera isi ibonye n'ibigeragezo bitari bike ibyo byose nta yawe arabikimubishimiwe aheza bari akanyamuneza n'ibyiza mumwaba keneye kandi babwiye hajya bategekanije kuva akibaye ababyeyi bacu rero hari gukora urushako bose mugabo abamuzanye n'uko yemera kandi babona yuko yakunda Kristo bakavuga bati tuje kumuhabwa kw'ibyo twamuzanye kuko yakunda Yesu none reka tumaze tumuhereze uruyaga rw'ubuntu n'ibyiza n'uyu muvyeyi wacu mbega y'icyana yamye agerageza gukorera umukama uri aho mu isengero ntanatari gukorera jewe kuva mushikino ndamubona agerageza yitanga ubuzima bwa misi yose yitangira eklesiya y'ubuhonga mu kwegeranya intebe zose zo mu isengero kuko bazikoresha barazikoresha kenshi bakazijana muri abasare n'ahandi icyo teganiye yavyiyeganiza yashazindikwa kwamo mu gitondo kandi sizeye natwe tutarikora mu maso akaza kuba akamazanye buke gushika zegeranye zose zije mu isengero sinobera ndazi ko abahinzi mugabo ico carashize ku mutima kandi azashashize ku mutima w'umukama akigwa adashaje ari izamu ari icyakora ntabwo yarashaka gutanga cyane ngo yenda afate ifoto y'uko akazi bakaringaniza n'ibyo byose bakaringaniza neza mu isengero akaringaniza neza agacaza kuturamutsa ko bwagaragaza neza ibyo byaranze ukuri y'umuntu ku isengero ni umubyeyi wacu uteganije nabi atarize rero yabitangiye ubwo butumwa avuga ati Kristo mbwirizwa
ubuzima bwacu bwa Kristo ndamuhera nkahitangira kugira ngo abantu babe neza nakisitari nazwe neza abantu beza bakanezererwa bakaronka umugisha gisagara nazo abantu bakanezererwa umusaza w'irana yaravuye ko bari kureba n'umukenyezi wiwe maze baramubwira cyane kuko ugiye waravuye kuba kera baramubwira ngo bari tugiye tukaganira iyo yamuhaye ibitabo nk'amasakarari y'umupfasoni kuko nteganya yari bakwiye ko bari bamuteye bari bariyigisha nk'amasakarari y'umupfasoni wiwe umupfasoni wawe bambaye ubuzima kandi inkuru nateganya bwatuje gufasha umupfasoni wiwe wayetse abantu bari mu byo ukaba cyamutetse nteganya twari tubafasha bagafasha gutanga akazi umukama rero ahamana none rero ushitse neza nawe neza ukabagira neza kera ndazi ko none kwako keze yarabimenyeshe tukamakariza bakamubwira neza arimenyeshe nkuko yabimenyeshe ucamutumana neza nuko rero umutama n'ibindi byinshi biramubwira ko ushobora kumenya ubuzi kuko isi namubonye nshyize wiwe muhira n'abanezerewe nk'imana ashyize nk'aho twabase tukanezerwe kuko twashe kugira ngo murazosi kuko twavuga tuti nteganya yafashe byose biratonda imisengero twose biratugenda neza tukaza gusoma isa tuzi yuko isengero zose bimeze neza umukama yamuhembere ibyo n'ibindi byose umukama abona yakoze tutaba twebwe ariko ukaba mwiza ariko rongereza akanyamuneza umuryango we nawe nyine baramutoranira kandi muri Kristo kuko Yesu ni ubuzima bwacu bamutorere ibyo rari maze abantu ba Kristo ngaha babasha kubona bamusubiriye n'intego zo gutanga cyane natwe ko twabari abagana arizo zisanzwe zikajya mu masara Yesu kuzomwitwaza bigari mukaba yamuteze n'abafasha mugabo hategetse bakorere umusubirira nuko rero sinumva byinshi abateze noneho mukaba rero abafasha bose yokora umuneka muzina hacu mukamakiye n'ibikorwa byinshi yakoze ntazi n'ibyo teganya yakoze byose n'ibyawe bazi n'ibyo tutazi akanyamuneza tuzoshira Kristo abakiriye mu buryo budahirana amen isengesho ushikirangire muze usezerwa ababyeyi bacu tuzoreka twese imbere y'intare y'Imana kuko handitswe ngo nuko niho umukama avuze ibipfukamiro byose bizokubitirwa jewe kandi ururimi rwose ruzoshemeza Imana mukama Mana nzima turagutuye ineza yawe ari isi yose turaguhereje abo wayishinze bayiyobore nyerubweranda Papa Francisco abepiskopi nabo bose bafashanye mu butumwa bwo kwiyobora turabamuhereje twongera tuguhereza kandi n'uyu musaseredoti turaduhereza imyuka mukama wowe uzi umutima w'umuntu wose turabamuhereje kugira ngo babashe kuyoborera igihugu cyawe bacerekeza imbere yawe kugira ngo bose tuzoreka imbere yawe tuze twuzura agahimbare n'akanyamuneza kuko twarose ijambo ryawe tukiri ngaha ku isi twihetse umubyeyi wacu Bikira Mariya we yagambukiye Imana akagambukira mutima mweranda n'udusabire Oh
isoko wacu abimezeganije kacu umushime umugambi wawe uronke cyatsibo cyabagukoreye twihetse kuri leta y'ukumera umurezi wa leta n'utwumvire sekuka bamaze gufungura akabundi amaze karisiyongera mukemuka ayihereza abigishwa bavuga ati akiriye muri mwese iyi ni karisi y'amaraso yanjye amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwama aza guseswa ku bwari no ku bwa benshi abagize ibicumuro y'ibyo banabigiye kumurika
n'ibigega n'akatangaza ego cyane mukama kufa kwawe kandi turashimira izuka ryawe gushikaho uzogaruka umuriro amakuru aruzwa ku bana bawe bakoresha ikaze y'ubuzima n'ikarisimukiro karagenguka twaguteka imbere yawe udushikamiye mu bakanaga dushinze ubu twamwirana tukamize hamwe akamutse umwe ko dusangiye umubiri n'amaraso ya kristo ibuka mukamereze yawe n'isi yose ubivuze mu rukundo ubukumva kwacu francisco n'umukristo wacu telemanza n'imigango y'akazi ya mukama uyihemeje nabo bose bashyize ko muganga wa kristo mana nzima ibuka abasabyi bawe ubahamagaye cyane cyane ndeganije nabi na ntiyambere hano y'urukundo hamwe kandi na terase ngengagengo alexi leonard irageza ntirageza jean marie kirangira impamvu pascal mukere na patiyano mutima w'urukundo ko bari barebe batizwa gushishanya gutyo umwana wawe yatubwiye n'ubakaba bagasangira isuku ubwo kandi rero bamaze kureguka bakwitabye bise kubyumva ibuka n'ubwose abasaserdoti b'isi y'umukama bakirwa bahe mu muco ubunyanzwa bwawe natwe twitakambira twese tuze dusange n'ubuzima budahera tukwinaza turi muri abagabo ntibazwe n'imana bose tumenya umukozi wiwe n'abatumanagira bose bafite iyi si abatari bawe tugusabije yesu kristo umukama wacu hamwe n'abagabo b'imwe bose dusekanye gusenga amahanga y'abashobora bose hamwe n'abatumwa b'imana wongere udahanze mu myaka yose dushaka kuba ku isi ko mu ijuru kuko natwe twibwira abatuye inama turegera kuri rwose bamukingira icumu bamutekanye mu hanze turi mu buryo bw'ijuru n'indi kacyucu ubuzima wacu yesu kristo mukama yesu kristo kugira ngo tubasigarane amahoro n'amahoro y'imana nturare ibicumuro byacu abanyamukorera ku kiliziya yawe witabaze amahoro n'ubumwe maze tukajya mu ntangiriro wowe n'ubuzima bw'ubwonko n'ubwonko yose niba ubona amafaranga
Warankuyeho
kuri bamwe arashitse mwirabwa iwe kuhasezera irya nyuma. Twashimye kubikora kubera ko tumukunda kandi nawe yadukundiye. Afise abana kugeza kwino sana aka kanya bamwitaho, tumwereka ko ari iwe n'ubundi tutazigera tumwibagira. Dukengurutse tunamukengurukira ku byo yadukoreye muri uru rugo. Yaratureze, yaradukujije, yarareze benshi, arabyarira igihugu muri uru rugo. Ntiyarutaye, rwabaye rwiwe. Ne n'ubu dusubiye kurumwereka ko no ku kanyuma rukiri urwiwe. Kaze mu rugo rwawe, kaze udusezera irya nyuma, ama natwe tuzoguma tugusabira, nawe ugende udusabire. Ntitwarize kubera ugiye, ariko twashimye yuko Imana yari yakudutije isuye ku byiwe. Turakengurutse cyane. Ugende wicarane na data udusabire. Abana bawe baciye muri uru rugo wareze niwe basubiye kukwibuka kuri rusana aka kanya. Tugire Kristo. Kuriye ikirimba Pawase Buhonga n'ubu turamwibuke kuko bw'izina ry'Imana. Umuvyeyi Bikira Mariya we yama amubera mu ngoro, namusabire mbere aheze amushikane mu bwami bw'ijuru. Tugire Kristo. Zaburi y'116 umurongo wa 15 haravuga ngo urupfu rw'abakiranutsi n'urw'igiciro cyinshi mu maso y'Uwiteka. Biragora uburukunda, ariko tuzirikane ko urupfu ni rwo Kristo yagize irembo tugomba kunyuramo tugana mu bwami bwo mu ijuru. Nimukomere tuzamubona ku gitondo cy'umuzuko. Amen. Aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Aheza iwacu ijuru yo tuzahurirayo bagenzi. Aheza mw'ijuru. Haleluya. Wifatikanije n'uno muryango w'iwacu muremure ubyibushe kandi wagutse, kuri uno munsi byashoboye gukunda ko twese dukoranira ngaha. Rero mu nkundire mbanze kubaha urutonde rw'ibyo tugiye gukora. Nzi neza ko twese tubitahura kumwe. Twaje guherekeza umuvyeyi wacu, turi bugite irya nyuma kuri twebwe dukanura tubonana, ama tugite irya mbere kurundi rugendo twimirije twese tutahura kumwe. Hari ibyo tuza kuganira ko
duhereye ku ijambo riza kuvugwa n'umuryango uza kuba yaserukiye umuryango araza gushika hano imbere atuganirire uko umuryango byifashe duhereye ku muvyeyi wacu n'imbere yiwe abasokuru batwitangiye imbere n'uyu muvyeyi tuje guherekeza uno munsi byitwa ko dukuranye k'amaso. Bwa kabiri haraza guhaguruka ubundi mushinga aza kudusigurira urugendo ubuzima umuvyeyi wacu mu vyamuranze. Turaza gukurikiza kandi igishinga ntahe, hari byinshi yagiye ararangura, hari byinshi bagiye barakorana n'umwe muri twebwe. Umwe araza kuronka akanya amushingira intahe uko yagiye arabana n'abantu, uko yagiye aratunga abantu, uko yagiye aragendera ingo n'izindi, uko yitanze mu rusengero muri eglise, uko yareze ibibondo nkatwe mubona ngaha. Baraza kubituganirira hama natwe tubyakire. Haraza kubaho kandi intahe y'umwana avuga ati papa wanje, umuvyeyi wacu kuri benshi yari ameze uku, byagenze uku, yatureze uku, tutibagiye na kagakoni yakunda kudukubitisha mu gitondo avuga ati ni byiza guhera ku gisabisho. Turaza kuvyumva ama mu nyuma turaza gukenguruka tugire Kristo. Mubinkundiye magurutse uwaserukiye umuryango ashobore kutuganirira uko bimeze tugire Kristo. Mwari mugamije na Gemande bakegurukiye cyane kabisa, ubushoboye mpuzu ubwatsi kuko mubatse bwose. Ego nk'umuryango w'umutware wacu ndayegamiye Gerard, ni jewe umwe mu bahungu we nsigaye aho tuvukana ngabo. Ego ikiza cyahitiye mu gihugu nticabyoroheje. Uyu yagandaguwe itariki mubona ngaha, agandagurirwa mu nzu. Twese twari ngaha ubwo turagerageza guhunga, we biragorana baramusanga mu nzu. Uwo arataha. Uyu mutama yavuye hano, abasodari benshi hano anyegera hano mu mbago, yaranse kuvaho atagize icyo akoze. Waje kumugandagura baramuturiranye n'ibintu byari mu nzu byari byinshi, ariko yasigara muzinyose dabari ngaho ariko ari inzoka. Aritanga kabisa birankwa mukiza, ariko yamugumye hafi. Uyu Alex nawe yagandaguriwe mu rugo rw'iwe ngaha, gandagwa n'abagizi ba nabi. Nijoro mubona ngaha ku rusaraba barageje gutabaza, ariko umwanzi ntiyakunze ko tumutabara. Amatelefone yacu yose yarazimije. Umunsi wa mbere mu buzima barakojeje indezo ababanyi, byakunda ko atabarwa, barashengera. Nawe mubona byarashitse nawe ku itariki mubona, kandi turamubura irengero tuzi amaherezo yiwe. Hanyuma kuri ico hagipfa uyu narabwiye Sogoti
agapapa karabaye ariko twifate kuko dushaka gushaka amajambo menshi ntacyo duse twobivuga Sogaranda bambarira uti none ndashikira Yobu nije nagize ubwoba nsubira inyuma mana ndaruhuka gatoyi nawe cyansanga aho ndoye uti oya garuka utigaruka kuko ibi tubayemo sitwe ba mbere kandi sitwe ba nyuma ndihangana nyene nk'abagabo ndagaruka turayaga turaterama uyagiye senda ndamubwira ati soko wifate cyane wifate ku buryo utokuba abajambo y'abantu benshi kandi yatoguma badusamaza ngo tuje hana hari asubambaza bya bindi ashayongera ko ngo iyo umuntu avutse arazi umunsi wo kuvuka uwo gupfa ntawamenya kandi niba yaratashe Imana izimwakire nawe uze wifate w'umugabo uzugira icyo ukoze ku bana biwe ko ndamubwiye aho twaherukanye nije twaherukanye bwa nyuma nije nitavye telefone yewe ya nyuma ndamubwira ashamubwira ati uzugerageze urako hafi y'abana biwe hanyuma byamuranze rero data aho hose bibaye era umuntu umutwaye umutwaye ikangasha guhana umutama nagenda mbwira ibintu byinshi byashengaha kuri ico kiza mbona cyashengaha aheza mbarira uti abarozi barakunda abarozi nkabo twari tugomba gukunda abansi bacu naho nyene gacangwa gasubira inyuma kandi asubira arambarira usanga aho ndi kandi arambarira ati oya none asumagiye ko ntiwaje inama yego nani wabakundana ntego cyane niho rero tugomba kubana n'abansi bacu hanyuma demundo yatureresheje naho ndavuza guca make twakwitirwa gusenga ubwo gusenga ko ngongera ku rukundo yatubwira ko dashaka ko ngatara mukije umuntu akarwaho ruteze gufasha abanyokuru n'abandi bantu mwijoro naho yazaborewe cyarashikaga haborerwa ntahangwa yaratubaza ko twasi kandi twese twashira amavi hasi tugasenga Imana hanyuma gusiba gusenga ko cari kizira nibyo kunze aratura muri ubwo buryo ashaje akiri muri ubwo buzima we ashaje igikorwa ciwe ari amasengesho mu nzu yiwe hari radio zishika zitatu igwaye yashagura kandi iti ngo mbira ndivuga radio Maria Burundi radio yakayamana kama mu nzu yiwe mwijo yakesha ijoro yikwiravugira nuko rero nagira mbwiye benshi bashobora kuvyumva umunsi umwe twari ko turagira akantu gatoyi kameze nk'urubanza hari ku itariki yagiye kubugeni tuji buhonga turicara ahantu twicaye tunyoye ifanta umuntu amubaza ati ni gute waramvye ni iki cyatumye uramba ukagira imyaka yose acambwira ati je ntavyo nzi uti mugabo kugira umuntu arambe bisaba ko aca bugufi kugira umuntu arambe bisaba ko yubaha iby'abandi ikere muri rwozi ntabwo nabayemwo kaje cyatumye ndamba nahise batama n'abatamakazi batamba umwe ntiyari yarambyaye witwa Runona ati mugabo mama twari kumwe mutama ukuntu yandeze maze gusha ubwenge abantu barambwiye hari witwa Munega Nshuro ngaha se bambwiye ati va ahantu ndakujane mu Kabezi ngwitongo ryagutse avuga uti je sinshaka guta data hano nubwo atari we yambyaye nzogwa hano undi muntu yitwa Rusesema kumusaga mbati va hano uze nkwereke kumusaga aho wibere abo ati je mutama yandeze atambyaye sinshaka kumuta sinshaka no kumuzibukira araheza rero yumira ku mutama we Runono nawe aramurera musohora mu bandi bana nubwo ikiza kitakunze ko abandanya n'ivyo bintu harabaye undi muntu ati ngo nkujani bubanza amatongo ni ku buntu singuha ahubwo uriye
ambwa ati je nuko urabona hose ni heza mugabo je ko mutama afise hano sinzigera ndamu tugera tugo rukundo shaka rwo gwatumye ndamba utagace je no shaka kuvyo nabayemwo ni na nuko rero nibaza ko ntotwara umwanya abandi ababizi rero n'abatamakazi bamwe bamwe ari kwibarabara umunsi barakoze mu mufuko afasha umuntu mbona muhaye amahera menshi namwe ntere gurihenze ashambati none no muhivye atarari ndamuhira mukwiye uwundi aragaruka mugira uko nyine nimutamangira araborewe ndamubwira soko bwawe n'amafaranga nawe ukubona ndayarekura niko agaruka nanjye ntayo nkorera nta kazi mfise mugabo Imana yabikora nkayaronka nuko rero zuti bagenzi bavukanye jewe ico no kwemeza nabonye kuri umutama nico kandi nshingira intahe bica gituma urupfu rwe rwabaye nk'ukuruhuka nabwo mubona nubwo tunanirwa tukaba nk'abashaka kurira ntibyari bikwiye muri twebwe n'amashimwe menshi cyane umuntu akicara bakazana imodokari mujana muri sikanere igitoro kikava mu modoka y'umutegetsi bagasuka muri modoka iri mujane yicaye ku ntebe aziko ajya mujane ariko agasevure ko arayaga n'umwana agacika adahenutse abantu bose batangaye uwo munsi uyo masaha yose y'imbere yaha ataracikana mu kanwa kiwe hari ishapure niyo ariko aravuga atabara muyagisha yaba ariko arasoma ishapure ntahe ziwe rero nshobora gushinga nizo hanyuma nagira nsubize ijambo wari intiye nangaze Kristo sengero mwese ry'Imana mukoraniye aha ndabacagura ngo muryango ibiki uko muri aha mwese muri urugori rukikije rurarudodeganye muri umuryango mwese rero ubuzima nabubonanye aho dushikirizaniye ntiyigeze ndabari n'ababanyi hariho ababanyi bamufitiye akabyinya ntiyigeze barabari ababyeyi biwe rero musize n'agatoya kakumva mwariruka ubuzima bwiwe rero aho tumariye kuronka ibibondo imfura yakurikiye yakurikiye yatashe afite umwaka baragenda bamenya Imana imvuye ubu arakura yakuza n'umwana akerebutse cyane udukorwa tundemereye tumwe tumwe yaratunyakira kandi atawundi mwana ndaronka ubu mutama wanje ntawe byatukana wamutukamurabo agatayigiye uwo mutama wanje nta muntu yamusaba ikintu cyose afise ngo abure kukimara naho cyaba gitonya yatuma we yiheba akagira uno muntu n'ubu mbuganye bahora bamwitura baragowe irataronka ubundi asa nawe baragowe mu bana naho niwe yatangura ikibazo avuye ku ishuri saa sita n'intoki ikamutanga muhira yabanza kumubaza yaciye ku munsi wa Mungu tugiye gusenga barafungura akababaza ngo mubirindire patiri yasikura bayikure bakahora akavuga ati mwe muraza gusenga ntimwumviriza patiri kwavugiriye ndaza ndayibabaza
barebe ku mashuri nta gihe na kimwe yabinuje ngo amahera ni benshi twarigeze kugira abana 5 bari mu ishure uwari imbere yabo unuyo aratanga aya 2 aya 3 aya 2 arayabura doya itonde turoyaronka kandi n'ababigisha baradukenyenyera baraduhakanya ayumwe arayaronka hari wa kabiri mbonye agiye kuzama banikora mu myumbati nsomba amarobe ayo mahera turayatanga n'umugweze mu misa kuwa Mungu nta munsi n'umwe yasiba atarira Mungu byari byayase aho bimara umuturaturi akabona ibigererezo byinshi yarasigaye agenda gusenga iminsi y'ibicoko muhira hoho ku mugoroba naho byari byansi naho yaba ari saa 6 y'ijoro yarara akavugisha kure imbere y'umusaha wa Yesu ntibyakunda kubaho kwiwe nuko nyene mvuze umubano wiwe nuwone ndababariye ubashikiwe yarankubise ingumo rimwe ndahwera niyo twahaduka ibintu twadutseko akavuga ukamanane gacyangumuka cyane yagira ngo biragoye ariko nagira ndabasabe mu nyumvirize abantu bo mwije abantu kabungere n'ababanyi abantu b'umusumba abantu bo kwiraba jewe ngira nce make ku bintu namubonye yewe nitangenda kuri Isaac mvuka ngaha aha nahaca iminsi yose mvuye ku ishure mvuye kwirara nkaduga kubu nkagaruka ngira nce ni byinshi ndamuzi ko ngira mugabo nce ku mayange icambere uyu muvyeyi yavutse nk'abantu ari umuntu ariko yari afite ikintu citwa ubuntu ni ikintu gikomeye cyane ku muntu uyu mu bintu ngira nje ku mayange cy'ubuntu niruka bavuga umuntu ubwa mbere kugira ugira ubuntu uba ufise urukundo ubwo rukundo baruvuga abafise amahoro ayo mahoro yarayafise ijana ku ijana yarafise kunezerwa ibyo bintu yarabifise byose nicyo gituma ngira nje ku mayange yarafise kwihangana murabibona ibi bintu biri ngaha hariho abantu bamwe bitoshora yarafise ingabirano yo kwihangana murumva ukuntu yagiri ikibazo umugabo akaca Imana ikamuha inyishu yabo akaremesha umuryango akongera akiremesha ikindi urukundo kwihangana ntuze ibyo ndabivuze mu ncamake ngira mvuge ibintu bitatu jewe namubonye ko kandi gushika n'ubu bishobotse navuze abantu bo ngaho bo kwiyumvira cy'urukundo nabivuze yari afise ikintu citwa gusenga padiri yakivuze gusenga raba imyaka amaze nuko yavuze padiri ko ari we yazinduka mu ntebe mwisengero anavuze ati agira umuntu iyo ni ntaye padiri amusenga ikindi naco mutangara uyu nta muntu yasaba yari umuntu mu buzima bwiwe yari umunyabikoko akongera agafasha n'abantu hariho abantu mpora nduga nje ngaha nkaduga n'abantu bavuye i Bujumbura tugaca ngaha nta kintu bamusikira ugwagwa twahita turanywa amazi harya mu rugo twahita turanywa tumanutse tuzi
nico gituma mvuze nti kenshi twirabe iki ni ikintu c'ingabirano yaradusigiye tumwigire ko asize iteka nitekane ajanye amahoro ku Mana tuyahana hanyuma tuza tugerageze naho bitoshoboka ntizokora nk'uko yakora tugerageze dukore dukurikije uko yatweretse nta kino basaba hanyuma mupfasoni je nahaca umwanya wose ncahandi teka n'ibyo wanjye muheza kiri ku Mana yarabutwara kandi namwe mururanirwe nukuri muhezagirwe abantu bari ngaha ndiko ndabasaba igisabisho kiro turamusabira uko kumuherekeza n'iteka rinini muhezagirwe mugira amahoro y'Imana n'ay'abantu hanyuma mugabo tugerageze natwe tuze dukore nk'uko yahora akora bishobotse tumusumba mugabo kuzomusumbya turapfa gukora nk'uko twahora dukora umuntu wese afise ingabirano yiwe kandi umuntu wese afise umunsi wiwe ariko tugiye turi beza tutikoreye ibihunda bitunyagara inyuma tugenda tubona ko dukorera turi kwitara pana mu mwijima uwo mu mwijima murabona iyo bigenda kandi kenshi ukora igicumuro akikora bundabunda ari gukora ciza gukorera kwitara ukagenda n'abandi bakakurabira ko tutireka numvise umenga uwo mutama ntamusingiye ntabi byomba baza kandi byoguma binjuta mu mutima zeho mbere ndabyumvise navuze ati mbega basa tuzosa kwande twebwe abapfakazi hariho ikintu yatumarira rero ndafise abuzukuru bandangiye ngo kwa Manyweri no kwa Mboni niyo bandangiye nukuri nanze uwo mutama twamwiturako urabona aha kumuzanira inkwi twaza kuzimuronderako zewe mbere ubu niho nzemera rero ko yapfuye sinari bwemere nukuri nanze iyo ntahe ndayisinze n'umuntu yakwihangana umwituye ico wamusaba yakiguha kandi akaguhanura akaguha n'impanuro ari nk'ikintu cakubabaza ati ihangane ari nk'umuntu yakubabaza no kwihangana no kwihorera rero umuntu avuga make ubu rero natwe abapfakazi yahora abona nukuri twamwitura ko rwose namukorera agakorwa nkararira nabo ntakamukoreye bikaba uko nyene nukuri ndazi Imana ku mupfakazi irazi ukundi kuntu izobigenza ngize tugire Kristu yewe n'amajambo mfise mvuga bayeje shaka kuvuga ikintu yatubwiye ubwa nyuma dukoraniye aha mu nzu twaje kumubunana twaravuze amajambo dushima tubipfuriza ibintu ijambo rya nyuma ryabaye gwiwo yatubwiye ati jewe ndabaraza urukundo nimwakundana nta kizobacanya nta n'umuntu azobashobora tugire Kristo rero twese turi ngaha umwe wese acaraba kuri we akavuga ati mbega ndafise urukundo uno munsi rero turahamagariwe kurugira aho rutahora bizodutuma dushika ku byo yashitseko binashobotse tunamusumbye nibaza ko mu rutonde rw'ibyo turiko turakora navyo nyene turabishiramo urukundo bivanye n'umwanya dufise twese ntibiza gukunda ko tuza kugenda tuvuze ariko mu nkundire tubikora uko twabiteguye nta n'umwe dushobora kwaka ijambo canke kuryima ariko mudukundire dukoresha urutonde biza kutubera neza kurusha muri aka kanya ndafise umwuzukuru ubuserukiye abuzukuru ndibaza ko n'inzukuruza yarazifise
aho twese turimo hariho n'abandi bavutse bo hambavu aho twese turimo agomba duserukire aserukira abuzukuru nawe avuge akajambo kamwe kanonosoye neza kugira ngo tubandanye mu byigwa tugire Kristo. Nabwo ndavuga nti uyu mutama bavuze ko yari umuntu akundana kandi nibyo nibuka ko byahora bishika kabonana ngize icyo nkora nk'ukorera umubyeyi akavuga ati oya ntawe ahubwo rero nawe kukongera ubu tugatera inkuru hanyuma ajya muri iyi minsi yari arwaye njye nari naje kumutora ndabona uko ameze rero umutamu umwe yari umugenzi we ngaha arambwira ati ndabyo uko ameze biranteye ubwoba nagiye mfite ubwoba nyine mbona ko bitameze neza ariko bukeye mbonye yicara akavuga nayo nzi ko bigiye kumera neza mugabo mu mwanya ukurikira telefone ati karabaye yego hanyuma bavuze ko bavuga akajambo kabuze agenda babwire ko icyo kintu bavuze cy'urukundo muze mugerageze mukigendere muti gute jewe turi mu nama itegura amatsiko yiwe hari umuntu nabajije mbe hajya wewe witwanye mbona muvuze izina mugasanze ko ari we nyene umama caratwenga ncabona ko ari we ndamaze nawe mufaniki acambira ati yari papa w'umutima canibuka ko umunsi umwe nagiye mu bukwe hari umuntu yambwiye ati tujanye duhitana umutama munyabiraba ahantu ari yicaye uyu mutama je ndamubwira nti namahoro gamutama ngo yego ujya mwacavuga ngo uyu n'umukwe wanyu acavuga ngo nuwahe carambwira ati jewe ndamutse kurondegani kandi ndazi ko ndegani yatamuna kamuzi acambwira ngo yo ujya n'umutama wacu ngo ahubwo ngo umutwe wanje ngo ni so w'umutima hari n'uwundi nyine nabwiye acambwira ati burya muhira sinzi babiri cyangwa umwe ni so w'umutima yari sokuru wanje ni papa w'umutima ni sekuru w'uyu ni se w'umutima abaye bose batonzwe n'abuzukuru biwe numva ntacyo norenzaho ku byavuzwe icyo norenzaho gusa nuko mugomba kugira urukundo hanyuma nta mwuka kuraba ngaha mwibuke mumenye muze mumenye ko muhira ngaha iyo muzoja hose muzobe mwibuka ko muhira hariho abandi buzukuru benshi bari mu mahanga amahanga atandukanye nibaza ko barashobora kuba barakurikirana ubunyene nabo yenda babwiye babyumve iyo bari bazabe bibuka ko muhira ari ngaha tugire Kristo uyu ni umubyara wanje ni umwuzukuru wa mutama nawe yari afite akantu gatoyi nubwo bitari byemewe cyangwa atari kuri lisiti yagomba gushikiriza tugire Kristo biragoye kuvuga mugabo no kubyakira cyane cyane ko sogo umuzi ko byinshi byiza niyo mpamvu tutogira umutima uhagaze rwose umubyeyi ntashira uburyohe ariko no kubyakira yarareze neza ababyeyi nabo baturera neza kandi cyane yamye afise umutima rugabo kandi umutima uri mu Imana muravye n'ibikubaguro yaciyemo bibihe by'intambara n'imbere yaho akavyihanganira umutima mweranda yari muri we yarakunda gukora cyane rwose ibyo twese turabizi gusenga ntiyabyigishije abo yibarutse gusa natwe bw'abuzukuru yarabitwigishije ibuka mama ari mu bitaro nanjye naba hano ndi umwana muto cyane yamvyura saa 10 akagenda nkwega akaboko no gusenga
cyayi gishushe nticamutera ubwoba mugabo je nagisiga mu gikomo ko yakimpaye. Abuzukuru rero bavukanye mu gihe urukundo aho muri hose amahanga yose muzuba murimwo urukundo n'inzira y'ibintu byose kandi mukunde gukora cyane rwose kurusha uko muri mwirinde kuba ibigaba mwirinde konona aho muciye kuko konona no kugaba nta mugisha bitanga. Jewe igihe byaba sokuru nariko ndayerera mu ntara za kure ari mfingenzi hari umwana rero twari kumwe muri abo banyamahanga mbwira ngo ndamuririmbira akaririmbo k'ikirundi ako nari mfise ndagakora mu mutwe karimbo kavuga ngo akanyoni kanje gato karagurutse ndagakunda cyane kariho uko nyine ako karirimbo ari kuwa mbere wa kabiri ncandamenya iyo nkuru ndumva ko kajya karirimbo kaje mu mutima katazi y'ubusa ndumva akanyoni kanje nkunda kaciye kaguruka bukeye. Hanyuma icyandemesheje nuko twari twimirije umunsi mukuru wa Bikira Mariya sokuru yari umuntu w'Imana kandi yari umuntu akundana na Bikira Mariya cyane. Ubwo jewe sinakekeranije ko Bikira Mariya yamaze kuza kumutora imbere y'uko ujya munsi mukuru wa Bikira Mariya ugera. Nuko Imana ibahezagire mwese murakoze. Ndakengurukiye mwebwe ku mutima agitanze bose Imana bahimugisha. Ndakengurukiye umubyeyi nabudati yampayiragi cyo muri Paruwasi ya Buhonga nagenda umusuku nkawe ndakora ibikorwa bya Paruwasi nshabera nshingira ku hafi intebe yanyakaje yaragenda akayibyirura yaragenda akayitondeka ku murongo namwebwe ndabifurije kuguma mukorera umukamo mu mwanya wose mufatira uzara umwanya wose numvise ngo yarakunze radiyo Mariya. Iyo radiyo Mariya niko gakoni kazogituma dushika mu ijuru. Rero banyakubahwa ndashimye cyane uyu muryango washitse nga kuri uyu muvyeyi wacu. Jewe icyo ngomba kuvuga twaragenda nawe Buhonga baza gusenga tugiye gusenga aca tutegura intebe mu isengero kandi niwe yananyigishije arampamagara ati wewe ukunda gusenga ngo utegure mu isengero. Jewe rero hapa ndemera ko nsenga reka ngora igikorwa mu isengero na kare nicyo canjanye. Rero banyakubahwa barakora intebe tugasanga ntazo batikoresheje tukaza kuzitora tukazizana tukuzuza isengero. Aho bamariye kugira zijya nyinshi nyene zijya nini hariho uruhande rubuze zijya nini tugacama tugenda kuzitora. Rero banyakubahwa icyo nicyo jambo nagira ndabashikirize tugire Kristo. Byose twobigira ko kugira ngo iyindi migigwa nayo nyeze gutatuyigira ko uno mugigwa uno munsi urubanza rwa tuzindi uno munsi hari abavuye kure hari abadufashije hari abatumye dushika kuri uno munsi. Niho rero nagomba ntanga ako kanya kugira ngo badufashe kubakengurukira kuri uno mutima mwagize no kuba byakunze yuko tuba muri iki kibanza. Murabona iri shengero riri ngaha rihari kubw'urukundo yari afise, kuko iyo abatarukundo yari afise ntimuba muri ngaha. Ijambo mwari kuvuga mu mutima nawe mutari kurishira hejuru, mwari kuvuga ngo siwe tubonye aragiye, ariko ntibyakunze ko ayo majambo avuga kubera ko iraganwa yadusigiye. Rero mu nkundire tubakengurukire hama bikunde ko dushobore kugira iyindi migigwa. Murakoze, turabyemeza, turazi neza ko ahagiye ari heza. Nico gituma tubikora nk'abakristo, tugire Kristo. Najya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda, turakuri nahaza data mwiza ko waturemye ukatugira abantu n'ubu ukaba wabikoze none nahazwe dawe. Turakuri nahaza ku rukundo wadukunze uduha umwana wa Yezu Kristo akaba mwaka kanya ahari kandi tuvyemeza kubera
ibyo yakoze ninahazwa mukama Yesu urukundo wadukunze rwagutumye witanga ku musaraba uraheza urasesa amaso n'amazi arava mu mushawo arisuka ayo maso niyo duhamagare kwa kino kinogo kugira ngo ibitari byiza byose byirukanwe kubwa maso meranda y'ikiciro ntange maso meranda Yesu turaguhamagaye wururuke mwa kino kinogo cawa musabye wategura kugira ngo umwakire twebwe abana size abuzukuru n'abuzukuru inshuti n'abagenzi waravuze ati uwo wese azokwemera akemera izina ryawe akabatirizwa ngo uzomwakira kandi uzomwambika igitsibo cy'ubugingo turahamagarira amaraso y'igiciro ntangere atwikire kandi abari ngaha yirukana imitima mibi mu izina rya Yesu turasa amadayimoni yose y'ubwoko bwose aza gutera abana bariya aza kwiba abapfuye turayirukanye mu izina rya Yesu turahamagaye ubukuru n'ububasha bwa Yesu Kristo uwapfuye akabambwa akongera akazuka tukaba twizeye ko natwe tuzopfa tukazuka nico gituma rero ibyo byose nitwobikora tutishize mu we y'umubyeyi wacu Bikira Mariya uwo mubyeyi niwe bakundanye n'umuhisi Gerard nico gituma tumusaba nawe amwambike wa mutamana w'ubugamburutsi kuko nawe yawambaye we Mariya urambe umutasi we mawe mwiza Mariya iyo mwijuru ahuri najuzo ashikani iby'ubuzima
egera imbere ariko kubwo kumwibuka nagira ndabasabe umunota umwe w'agacerere hama tumusezere rya nyuma icubahiro ciwe ntitukimara kuko arabandanya kwambika ibitsibo murakoze tugire Kristo tugire Kristo ikirere cyategetswe n'uhoraho bidukundiye turagera kuri no saa n'aka kanya turiko turasezera uwacu birakunze ko tubigira ku mugaragaro abo yareze abo yafashije abagendanye nawe babibona rero turakenguruka Imana mushobora byose umugigo ugira ukurikire kumbure abari hafi baca babimenya kugira duce tubandanya mu bindi bikorwa tugire Kristo hari windi sinziza cyane twasezeranijwe n'Imana tuyitegereje twizeye kuko data idufitiye hari windi sinziza cyane twasezeranijwe n'Imana tuyitegereje twizeye kuko data idufitiye aheza mw'ishuri mwabo wawandava tubahurirayo aho heza iwacu mw'ijuru ahezayo haleluya tuzahurirayo bagezi hano hano kose kugiwemo cyane cyane kuko mu mpande zose zacu urabona muri ngaha noneho turimo n'abanyamahanga turimo n'abandi benshi baje Imana yabahaye baje kudufasha gusenguruka
nawe urashobora kumufata gukorerwa ko bavuga ngo ugukunda kurusha iwawe ugiye gucyubahiro rero uzokora ahantu hose kuko mubishoboye natwe nyine bitubera akarorero rero nikorera natwe umuhanda mwiza cyane tuzoba hafi tuzobakunza ndetse muri kino kibanza twegereye igikorwa cyo kwikaburimbo hari n'inzu ndende irimo ikibanza cy'imanza isubire kirage gato hama ikurikira kiraja kuvugirwa y'umwaka uranye ndibaza yuko twoca tumanuka ari epfo ku kaburimbo tubandaniriza hariya ku ikaburimbi ubuye tugomba dusozere ku gisabisho cya nyuma duce tumanuka murakoze Mweranda w'Imana ubukene bwacu ntugabisabishe byacu yamaze gusesa amakuru we mu bitabo bacu izina ryawe ndahaze kandi bwawe ishaka n'ibyo byacu byiza turi ibicuruzwa natwe turabakira ukore ugaba byose Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Oh Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. tugire Kristo Kristo aganze urakoze cyane kuba kandi dusubiye guhurira muri kino kibanza murazi aho twahereye tukaba tugeze aha naho kugira ngo tubandanye gusozera rero n'abarambiye nagira nsabe gukora umuryango nagira nsabe umukuru w'umuryango ashobore kutwakira yongere atubwire umugigwa tugezemo tugire Kristo kugira ngo mare mu inshuti agenzi bishyira mu ntera ko kare ikijyanye no gushima hanyuma ngira mvuge ngo urubanza dufise muraruzi ntarumenyereye hano turakarabye hanyuma
turaciye ku mazi ariko nk'umuryango tuzokura amapiri wa gatandatu w'indwi dutangura kuko kuri wa gatandatu turafise ubugeni bw'umwana wo mu rugo nitwo bifatanya. Hanyuma bari hirya no hino basanzwe bafite ibikorwa rwabo, nibaza ko ubandanya ibikorwa nta wundi mwanya wo gutanga amasura uretse twebwe tuzokura amapiri. Nuko nizigire ko gushima kwanje mwakumvise, jewe nta kintu mbese ndarengerwa, nta na byinshi navuga. Murakoze, tugure Kristo. ntiyarume kandi twasigaranye ubundi umwe muri rwa rukundo nyene baturaga. Nariko mvuga ni muri rwa rukundo nyene baturaga. Turafise umuvyeyi ngaha dutegerezwa kuza turaraba, dutegerezwa kuza turagendera buri mwanya. Vyo tubera vyiza umwe wese uko dushoboye kuzarahaca, kuzaraja kumuyagisha akamuvugisha, akamuraba ko yaramuze, kumuvomera amazi. Tuze tugume tuhari kugira ngo ntazogire irungu. Nico mbona nosaba muri aka kanya. Murabona ko turi benshi, umwe arashobora kuba uno munsi ataco yibangikanije, ariko ejo akaba avuga ati umuvyeyi nabifise, umuvyeyi turi kumwe, n'ubu turacyari kumwe. Vyo tubera vyiza kurusha aho umuntu azokwiyumvira ati umuvyeyi wanje arankumbuye, arankeneye, reka nje kumuraba, menye uko yavyutse, menye uko yiriwe, kugira ngo iki kinogo kiyagiye ntazokibone. Agiye arabona abuzukuru mu gitondo, ku mutaga no ku mugoroba, azovuga ati umuvyeyi, umufasha wanje yansigiye abagenzi, yansigiye abuzukuru, yansigiye abamukorera mu ngata. Rero n'uno munsi ndibaza ko uwashoboye kugira icyo yitwaza arashobora guhabwa akabasha, cyane bakatuzanira igiseke bakagitereka ngaho imbere. Uko murongorwa, uko muza kubyiyumvamo, kuba ariko tubikora, mumusigire akantu azovuga ati inyuma yo kuba banshigikiye muri ibi, banshigikije n'aka kantu. Tugire Kristo. Cover the sea, see our hearts.